na Ndufacom Company. Muri Ndufacom Company baratanguje kwiga icongereza. Duheruka bababwira ngo biyandikishe ariko baramaze imisi ngahe biga. Umuntu yiyandikishije anyaruke kwiga, uwutere yiyandikishe. Ibibanza biraharuye. Banyaruke biyandikishe ntibazosanga abandi barabasize. Baratanguye kwiga icongereza. Biga mu migwi harabiga misi yose kuwa mbere kuwa gatatu no kuwa gatanu 17h30 baba batanguye kwiga. Banyaragase ni bose ubu nta muntu atazaho Ndufacom Company kore. Banyaragase begere aho isanzwe ikorera ku kigo cyayo. Cyangwe barondera nimero biyandikishe kandi banyaruke kwiga ntibazohave basanga abandi babasize. Today turi muri monde ivuga icongereza. Uri muri business ni icongereza, uri mu informaticien ni icongereza, uri umuganga ntuzokoresha appareil zose ni icongereza, imiti yose yanditse mu icongereza. Banyaruke rero Ndufacom Company yaravyihweje ibona ko yofasha abarundi. Ni mu gisagara ca Bujumbura bose barahazi impande ya Bikor niho basanzwe bigira. Umwigisha w'igitangaza arigisha icongereza. Ubu vuba cyane turaspeakinga, vuba cyane turakora emission mu congereza. Abakunzi bacu munyaruke ni Ndufacom Company iri mu kazi. Ikindi twobibutsa nuko Ndufacom Company mu mugambi wo kwigisha icongereza. Ego. Singomwa ngo kikiye kuri tele. Hari nabazo kwiga online birashoboka. Ubuhinga burakwiye muri reka twivuge. Shalom shalom bakunze ba Ndufacom TV nkuko mubimenyereye murazi ko kuwa gatanu misi yose tuba turi mu kiganiro NDUFA SPORT. Naho misi yose hama hariko haraca ibindi biganiro kuri Ndufacom TV. Turazi ko mudahengeshanya kudushigikira mwame mubikora nkuko mubikora. Uno munsi twasuye mu kiganiro kiryoshe cyane. Abakunzi bacu barabizi ni Ndufacom iba iri kumwe na NDUFA SPORT ifashwe mu mugongo na Ndufacom Company. Nkuko mubibona ni Haore niyo nkuru aka De Branco. Turi kumwe na Veniste murabona yaje yirabuye ntiyahora hafi, yahora sinzi stage yahora mwaratubarira yaje atavyoroheje, yahora birimani. Ntumbaze ko ari birimani cyangwa ari buraya byose aratubarira. Nawe nyine turamuhaye ikaze, twari tumukumbuye azaramutse abakunzi bacu. Akanya ni gwawe musaza. Yes murakoze cyane. Ego nongeye kuramutsa abakunzi bacu. Igihe cyari kirekire nari ndabakumbuye. Nari nkumbuye kuba kuri micro ya Ndufacom Company. Ndufacom igiganiro cya NDUFA SPORT. Yego. Nkuko mugenzi wanje yarayivuze nari maze igihe ntari hafi naraduze ruguru. Mugabo yuko nari burayi ntiyo bayihenze kanini. Uravye imbeho nari mazemo igihe nibaza yuko nari muri formation. Wari kuritegurira kuja muri Amerika. Uri mu batowe none. Ndiko nditegurira kuja muri Amerika. Urabona yuko tumaze imisi nyene tukuma tugerageza ushobora kugenda ya green card. Rero mbona nagiye kuba ndimenyereza kayoka. Aho ni vyiza. Yego hama no munsi twabateguriye amakuru agiye atandukanye ahera nkuko bisanzwe hano mu gihugu wacu. PRIMUS LEAGUE iri ku musozo. Aho bukera biradadanuka hagati ya Bomamuru na Frambody Centre. Imisi yaribaye myinshi tuvuga ati mbe ninda zotwara iki gikombe. Nubu ntibirarangira baracasumbanya ryano tarimwe rimwe. Notarimwe rizokora ibara. Bamwe n'abandi bari bamaze kwizera yuko umwe mu misi heze ibiri inkino journée zibiri ziheze bari batangwe kuvuga ati umwami w'igikombe ca PRIMUS LEAGUE yabonetse uno mwaka mugabo siko byagenze. Frambody Centre aho inganirije na Bomamuru byaciye birangira inganije. Umenga barabwirana. Oya bijya bintu rimwe na rimwe uvuga ati ngira ngo birimwe n'amashetani kuko ntibitahuritse. Ejo hazoca wambaye rero. Harayo keza yuko Frambody Centre yegera imbere. Ubundi wari ku profita ahubwo ni Bomamuru kuko Frambody Centre niyo yatanguye kunganya na Interstar. Oya byase. Aho mu Ngagara. Yego. Na Bomamuru birangira byase. Nibaza yuko ibintu nibigiye koroha ejo aho bukera
ni Bumamuru na Flambeau du Centre bakirushanya inota rimwe. Bumamuru iri imbere n'amanota 65. Ikarusha Flambeau du Centre inota rimwe ifise 68. Urumva ejo niho bizodadanuka ku rukino rwa nyuma. Iki gikombe kigiye kuba nk'icigeze kuba igihe i Flambeau du Centre nyene gitwara ikagitwara ari ya gatatu bariko bakiniganira na Olympique Nyoy yari Atletico Nyoy Flambeau du Centre na Bumamuru ego nubu dushobora kuzobona ku munota wa nyuma ubutahukanye igikombe. Nibaza yuko ishavu umugwa Bumamuru watewe na message ngo yasishavu bamwe n'abandi baravuze ati message ngo nta kintu yari kiraharanira ariko yashizemo agatege kugira ngo mugenzi wayo urazi yuko Flambeau du Centre na message ngo zafitaniye ubucuti oya ku rukino rwa nyuma kubera tugira Imana akaba ari n'inkino zibera rimwe nta wovuga ngo kuko nayo ibifisi byishaka kugushikako nukino iwacu tutavuga ngo ya kabiri ngo ya gatatu ngo ije muri Europa League none ubu City yohura na Newcastle ikaciregeza ngo nukubera ngo yihebera itwara igikombe oya baguma Newcastle ya gatatu inone igumira irondera yarayikuyemo mani igumira irondera gushika ku ico kibanza nico gituma hajya bariko baragwana nta kuvuga ngo yaramuhebeye nivyo rero dugiye gusubira kubona ejo aho bukera turavye iyo migwi iri kirahatanira igikombe ni Flambeau du Centre izoba yakiriye Rukinzo mu gihe tubona Rukinzo ari umugwi ugize imisi uvyigenzamwo neza Flambeau du Centre ego Rukinzo izokina na Bumamuru oya Flambeau du Centre izokwakira Rukinzo hama Bumamuru yakire Olympic Star y'Imuyinga izi nizo nkino ahanini abantu bose bahanze kwa maso Bumamuru izobiri muhira Flambeau du Centre izobiri muhira urumva bitagiye koroha wowe igikombe kizotangirwa imigwi yose aho kizoja hose igikombe kizotangirwa muhira abafana bazoba bose biteguye okay dufate rero yuko igikombe nivyangombwa ugifise azoba arafata kamwe imuramvye hari ikintu ndiko namye ndiyumvira igikombe ca Primus League urabona turi mu gihugu uburyo bwo kwiyunguruza bunyaruka none nariko ndibaza bateguye ibikombe bibiri kimwe kizoba kiri oya siho nariko ndakubarira ati uzoba gifise azoba arateramya imuramvye abari inwera kamwe muramvye urabona bari hagati na hagati bamubwiye ati uzi namakuru simbira mu cibito ace yiruka bavuze ati ni Gitega aca simbira Gitega hari ikintu nabonye kitoroshe izi nkino burya bidanuka ku munota wa nyuma ubundi bwo nawe ijya minota 15 canke 30 abakinyi baba bakiriko bararyoherwa baba barabaha imidari imodoka nazo zizoba ziko ziragishikana nibaza yuko ivyo integuro ya federation barafise uko bayitenganije ahanini ahubwo twe turabe izi nkino urazibona gute wewe izi nkino urabona Bumamuru Olympic Star yiteguye guhagarika Bumamuru ntavyo mbona na gato ntavyibona na gato ico mbona umugumwe imigwi yose izotsinda Flambeau izotsinda na Bumamuru izotsinda kubera ikiwayi ega hari gihe byo kwanka urabona Olympic Star nta kintu kinini iri kiragwanira ntiri bukoroke nta hiri buje Rukinzo nayo nyene nuko nyene dufate yuko ntaco inguvu woshiramwo kuba rukononera uwundi mu isanzwe uno mugwi wa Rukinzo uzoburi kuratana mwitwe na Flambeau du Centre ku mpande zose nta mugwi n'umwe uzoba worohewe utibagira yuko ari n'urukino rwa nyuma kandi urazi yuko umugwi hari umugwi baheruka guhana umugwi wa Dynamique yego baragirijwe yuko habayemo ibiturire kugira ngo nakarekere uwundi oya n'ubundi urubanza rwarabaye gusa babahaye indwi zibiri zo kunguruzwa nayo bajya abamenyereza bamwe barahanywe abandi bahanwisha amande y'imiliyoni nyinshi niki bamwe bahagarikwa imyaka hari no wahagaritswe mu vy'umupira urumva
ivyo vyovyo ni ibintu bivugwa haba mu Burundi na hehe mugabo ico dukeneye bobo barafise impamvu boba bako barabivuga kuko iyi migwi uri kurayiraba za dynamique uri kurayiraba urabona ko ari migwi iri nepfu bari bafise ivyo bagomba canke ugasanga urabona ubu biragoye haje n'ibintu bitwa ibi vyo ku betting nimba utabizi navyo nyene birazamwe ibiturire aho turabishika kaho hakurya mu Bwongereza urazi ko hari umukinyi baraye bahagaritse bivugwa yuko yoba yafashwe azaragenda ku betting kandi bitemewe rero nino ivyo bishobora kubamwo kuko izi nkino hari ishira hamwe riraho ntavuze kuko ntiryaturishe rimwe inkino zo ngaha mu Burundi barazishiraho hariho nirindi imbere ryo ngaha mu Burundi naryo nyene inkino zo ngaha mu Burundi barabishiraho none gute ho batobivugana kugira birira agafaranga ivyo byose ivyo ni ibintu biba byoroshe ni ibintu biba byoroshe kuko ibi bintu niyo mpamvu abarongoye ivyo umupira w'amaguru hano mu gihugu cacu bakwiye kuba maso gose kandi bakabikurikirana kubirabira hafi ibi ni ibintu bishobora kuraba kwica ibintu byinshi mu higano ryacu ahanya kuno mugwi wa dynamique Burundi Sport Dynamique none gasha wewe twavuganye wewe twasezeranye yuko kugira ibishoka byose uze gutsindwa cyangwa utsinde niki kitotuma je nshobora kuba no shobora kumena banke kavuga ati ngurana miliyoni na 50 nironke akantu nkora kihuta nakubita kuyo mu bisanzwe imigwi myinshi irafatwa n'abantu benshi barabigira nico gituma rero habaho amategeko cankwe igenzurwa kugira nibaza yuko haba ariho amasezerano yajya amamezo akinisha ibi bintu n'amafederation atuma bacunga kugira ivyo ntibibe rero urumva iyo ni nakarorero kamwe twariko turiha mu byo tuma havugwa ibiturire nayo ubundi bwo ngaha twe turiko turaraba eske kwico gikombe bariko barahatanira inota rimwe ryonyene barutana kuko mu gihe nka buma muri uyonganya Frambi gatsinda igikombe izo bigitwaye mugabo mu gihe Frambo yoyo ntiyemerewe kunganya no gutsindwa Frambo di centre isabwa gutsinda hamikaca ikenera yuko buma muri inganya canke itsindwe urumva rero ko atari coroshe mu gihe zizotsinda zose igikombe kizoba gitashe mu cibitoki kandi ni umugwi wa buma muri je nogereranya nka Man City numugwi wiyubatse kandi ugerageza ukeneye kurondera igikombe vyanka vyihuta bigenda gute buma muri igikombe vyanka vyakunda keneye unyotewe ego nivyo uramaze iminsi witwara neza mu gikombe cy'umukuru w'igihugu yaragitwaye inshuro zishika zibiri yikurikiranya ikuyemwe no mugwi wa Frambo di Centre nyene mugabo baracarimo Frambo di Centre yaravuyemo oya bumamuru yacarimo yahivyo turabigaruka ko vitari ivuga kuri izo no mugwi nubwo umaze iminsi utahana ikino gikombe cy'umukuru w'igihugu unyotewe cyane higanwa igihugu nabo basohoke no PRIMUS LEAGUE ni kenshi reka turindire ejo tuyiha amahirwe hano wonya navuga yuko umugwi wa Bumamuru navuga ko ari wo usa n'uworohewe paraporo ya Frambo di Centre ntakoroherwa Olympic Star iri mu kibanda c'icenda mugabo iyi Frambo di Centre izohura no mu kibanda ca gatandatu ariko barutana amanota 5 kandi tusivye ivyibibanza ako kantu eko ariko turavye Olympic Star nawe numugwi umenyereye iri higanwa umaze mu igihe kinini ntabwo ego ruki ahubwo nkuko bivuze Frambo di Centre ego ifise urukino rukomeye turavye imisi mike y'inyuma ya Rukinzo ni Rukinzo yari yagarutse mu bihe vyiza ariko nibaza yuko ejo niho tuzobona kanyuma buri mwanya abakunzi ba Ndufacom bagume bari tayari kuri page yacu tuzoguma tubahe uko biriko biragenda ni inkino zitezwe cyane tuzobandanya tuba hafi zizoba zigiye zishigikiwe no ngaha tuzatwe no kuri page yacu turashikiriza ko ibintu biriko biragenda ku munota ku manota no kwijejera nino Rukinzo ku munsi wa 29 watsinze message ngo zibitsindo bibiri kuri kimwe nico turindira ibi bintu rero reka tubirindire reka
reka tubirindire turindire uzotahukana igikombe urumva ko ihiganwa ryacu rya Primus League ihiganwa risigaye rimeze neza ihiganwa rigeze ku musozo kandi risigaye riryoshye gose ihiganwa umuntu atahukana igikombe ku kanyuma abari higanwa ririko rirazamwe inguvu ico ekirinyuma nta kintu na kimwe kiba kiradadanuka bibaye agashika gatatu kikurikirana na none umunsi nicerekana yuko mu migwi yacu hariho ekilibre ego hamara ule nashaka mu kurangiza ibijanye no mu higanwa ryacu Primus League utubwira imigwi yamaze kwitegurira gukoroka hari yamaze gukoroka nibaza yuko imigwi twovuga umugwi tubona ko byarangiye ni Top Junior ufise amanota 19 naho wotsinda twongeye amanota 3 ucugira 21 ntushikira umugwi wa kabiri New Oil ufise amanota 28 ariko umugwi wa New Oil na Buja City izo ziracagwana ati kubera iki haca hasigara haboneka mo y'ibitsindo mu gihe New Oil yotsinda yocigira amanota 27 uravyumva Buja City mu gihe yoba yatsinzwe yogumana amanota 27 bakaca baraba ufise umwenda ariko turiko turabiraba ahubwo ndabona ingwano ahanini iri kuri Interstar Dynamic Bujumbura City izo nizo kuko 27 barosa 3 Tigre Noire ntirimo ingwano iri hagati ya Dynamic Interstar na Buja City aho niho hari ingwano ikomeye izi ni inkino na zone izamaze gukora zobara amafinale ku nkino zizokinwa okay reka tuce turaba Interstar izohura nande Interstar izohura na Magara Young Boys ataco irondera hama Dynamic izohura na Vitaro aba urumva barigorewe mugabo hama ni Interstar twabonye Dynamic Buja City bazohura umugwi wa Buja City uzohura na Message uzoba wagiye gutemberera ro Message Ngozi je ndabona ino migwi yose ishobora kuzotakaza ukunyene uko nyene utonde ndabona ruzorangira rushobora kurangira nego rugahindukira ino hagati hagati reka tubiri mugabo ku iyi classe muhereye musi izoguma kunyene reka tubirindire sinize ibitangaza kureka ico nkwemereye Dynamic irashobora gutsinda Vitaro bivanye n'inguvu bashobora gushiramwo Interstar irashobora gutsinda Magara Young Boys ni Buja City ushatse irashobora no gutsinda Message ivyo ndabikwemereye kuko inguvu bazokinisha ni inguvu reka turindire ni inguvu zitazoba ari hajya bavuga yuko nta mifisi n'ijambo kandi inguvu utakoresheje mu nkino 29 barashobora kuzambara ku rukino rwa nyuma kubera kandi zigakora reka turindire nejo aho bukera aho tugiye kubona ubutahukana igikombe ca Primus League tukabona imigwi isubiye mu cicaro ca kabiri aho hari yamaze kuyisubirira nkaza amasipiri na garage zamaze kuduga na moso ego izo zaramaze kuduga nibaza yuko nejo abakunze baze batugume hafi abakunzi bacu musi wejo guhera isaha 9 abari hafi mugabo abari hafi turabatumirira kuja kuraba izo ntuze bazobe bari mu bwicaro by'iteka bari hariya barindiriye oya nibaza yuko izi nkino za nyuma ni nkino zizoba zishigikiwe novuga ngo n'abanyakubahwa benshi ico tudakekereza muri federation bazigabura bamwe baje mu Cibitoke abandi Igitega muri guverinema bazigabura hose kugira hose birabire imisi urukino rwanyu nizera yuko umunsi weje azoba ari umunsi w'urubanza rudasanzwe wari we wese yo kwipfuza kuba yoba oyu bundi ubwo n'urukino tudashobora gusiba nka jewe binkundiye nugushika umuntu acara nugushika je ndashaka kubashikira ejo nko ndabashikire mu Cibitoke uzoburi ku stade Buganda mu Cibitoke uwundi asimbire
uwundi asimbire Azoba ari igitega Igitega. Imana ibidufashije no Imana kwahashika. iwudufashije ejo tuzaba twishikiye ku bibuga bitandukanye. Umwe kuri stade Ngoma niho Olympic Star isanzwe yakirira na stade Urunani hariya mu Cibitoke. Tuzatubashikiriza kuri page yacu ko ibintu bizoba ariko biragenda ku mwanya nibitakunda ariko tuzoba turi ku mwanya inkino zizoba ziko ziracagiye hatandukanye kuri page ya federation. Reka turindire abakunzi ba Bumamuru bafata umutima, abakunzi ba Flambeau du Centre bafata umutima, hama turindire kandi uwuzotsindwa ze yihangane, bose bazoba bari barakoze, nta nomwe azoba atabikoreye, bose barabikoreye. Reka turindire turabe ingene bizogenda, nibaza yuko atagihindutse ejo turabona ingene ibintu vyifashe, dukeza umuguzi wa watsinze, imigwi izoba yakorotse yihangane, ishiremwe inguvu irabe kwizogaruka. Atagihindutse igikombe kizobona mwene cyo ku munsi w'ejo. Nuko nibaza yuko tudatevye twoca gatoyi aho muri Tanzania n'umugwi wa Young Africa uzokina finale ya Confederation Cup. Ni umugwi wa mbere wo muri mu karere kaka Eastern Africa EAC, mbere no muri Afrika yo hagati ashitse muri finale ya Confederation Cup. Aho rero president wo muri Tanzania nkuko yamabigira yemereye umukinyi motivation ubuhore yagwije na kabiri umukinyi azotsinda igitsindo wa Young Africa imiliyoni 20. Urabona Young Africa izana igikombe muri Tanzania. Jewe kwiyo ntege mama wacu president wa Tanzania, president mbe ndavuga ngo president ariko ego reka nkubaze ari wewe ego barongitse ati wewe tukazona igitsindo cyuwawe ego miliyoni 15 zizoba ziri kuri konti yawe ego ni wihe image wishire mu twanga cyo mukinyi je mwumwanya nuko afise nubundi bushimwe yemereye equipe muri rusangi nayo ubundi bwo wemereye umukinyi umwe yoba marorego ni bimwe urose naho ababona ko atari butsinde urushuti ndani, ariko kwera yemeye ubushimwe akona kabijya yashize ku bakinyi nayo ubundi ku mugwi wose yemeye indege izobarerura yemera agashimwe batwaye igikombe yongera arenza ko rero ku mukinyi azotwara ico. Je hari ikintu nkunda abantu barongoye bino bihugu byo mu karere byacu ibihugu byacu motivation bahabaje baratahura ico amahiganwa deja iyo ni rokoro bakoze aha mu karere bazomenywa na Afrika yose, bamenye bandikwe mu bitabo yuko imigwi yo muri Tanzania burya imigwi yo muri Tanzania ni imigwi ikiritwara neza. Yanga na Simba mw'imyaka ni imigwi ikiritwara neza bashiramwe amafaranga. Nimba ari ikintu noshima nuko kuntu abarongoye ibihugu cyangwa igihugu bariko baramotiva cyane cyane mu gisata cha sport. Kuko ndibuka president wa Tanzania kugira afata ino ngingo ahatanguriye gufata ingingo zo kuza aramotiva abakinyi nuko intango yari yabaye mbi cyane haba kuri yangi kuri Yanga na Simba ndibuka inkino za mbere zo gutangura byari byansi hama ku nkino zo gusubiriza aca arabamotiva aravuga ati umukinyi azotsinda igitsindo kimwe akaganuke kagafaranga. Reka tubifuriza amahirwe yo gutahira. Ndabona kino gikombe gishobora gutaha mwaka karere kacu. Reka tubifuriza amahirwe yo gutahira reka tubifuriza amahirwe yo gutahukana izo miliyoni baze batsinde nk'ibitsindo 5 imiliyoni bazige igikombe bakizane. Igikombe kizoza mu karere. Reka tuce dusimbira iburaya amakuru ari karavugwa ntivyoroshe ni irarimbutse Real Madrid inkuru iri kiravugangwa ku isi yose mbere imbere yaho wamenga ubuhoho rero ntiyabaye irarimbutse bace bazana nakani kubita utababarira ibitsindo 5 kubita utababarira urumva ntibayiko barumva hari n'abantu bavuga ati yo bafuma batsindwa
iyo baza gutsindwa ariko ntibatsindwe kuya kose Igitsindo kimwe. ibitsindo bine nubu abantu baraye bararirimba bitatu bine oya je nabonye bamaze gutsindwa bibiri ndaba n'umukino wako barakina titayari akaba kabaye oya jewe bibiri bakibitsinda navuga ati Real oya irafise akajege abantu bose ubu bavuze ngo bimwe mwahora mwivugisha ngo paka urukino ruheze ngo mwari mwibaza twaravyibagiye oya ubundi turabire ariko ari ahantu hamwe ndavye kuri match yari yaheruka kubahuza mu mwaka uheze yego bayitsinze ku kanyuma hariho mugo rujya rukino ruratanga baragarutse baravuga ngo bibagiye umucunguzi baramutangutse ubundi umukinnyi Rodrigue mwiza cyane agiye yinjiye asubira yaragize imisi atangura neza ahubwo Asensio niwe yari yaramusubiriye gusa icyabaye reka turabire hamwe habuze iki Real yarushijwe iki Man City yiteguye gute imbere yuko bakina ni Pepe Guardiola yafashe yishiriraho agatwengo yagize aka emoji acaratwenga Real Madrid arayitwenga batarakina abantu bose ati John ndatinya ko bajya abantu ngira n'urukino baba barurabiye ku rutaro sina kandi nabonye kimwe bibiri nibuka vya bintu vyabo canavuga atakaba kabaye ariko turabiye hamwe Man City yari yifuza iki gikombe Man City yari maze imyaka yitegura uravye swadi yabo ni equipe yiteguye kera ni equipe ikomeye ni equipe hari hageze ko ironka umusaruro mu kwitegura kwayo jewe ngiriye ko nk'akantu Man City yarushije Real barabarushije hagati Real Madrid yakinye umukino wo kuzibira bagomba gukora contre attaque or contre attaque turayizi yuko n'umukino wabongereza wewe ureze kwigira kuba kusumbye hagati bari babarushije barose umupira yari batera hari imbere contre attaque Man City bakinye je nziza umukinyi umwe bamwataka ari batatu bakaca bamugirira triangle birangira rero Real inyagiwe icizere kiranka aho ubona yuko Vini bari bamucunze kandi urabona ko ari we Real yari sigaye igirako harageze yaho Vini agenda kuvugana na kocha ukumva wo twenga nyene byanse barabona yuko atakiri buvemo ni Man City rero yanyagiye Real Madrid ibitsindo bine byose kubusa duteranije ni kimwe nico bari barose byose hamwe tuja tubona ko ari bitanu kuri kimwe ni Man City yashikanye amaguru yose mu gihugu ca Turkiya hazobera finale bazohura n'umugwi wa Inter Domira wakuyeyo AC Milan bakeba navyoroshe mu kubutsinda rero tu mugabo finale je nico ngarukako n'ubu ntikaracika City itagiye neza Inter Domira imigwi yo mu Butaliyano ni imigwi igoye muri finale ni imigwi igoye cyane mugabo City icyo novuga imigwi yo mu Butaliyano sinzi we yuko haravye urukino rwo ku munsi w'ejo ariko rahuza Mourinho Mourinho na Leverkusen ni Mourinho turamugaruka ko Mourinho ashobora gutwara iyindi Europa League ni inyuma yo gushikana Manchester United akayiha igikombe ubu naho ashobora kubikorera AS Roma no kuvuga yuko rero ino migwi yo mu Butaliyano ni migwi imenyereye cyane kuzibira je defensive ego bitandukanye na Real yaje gukinaje itaze muga iyi migwi yo mu Butaliyano ni migwi ifitemwo aha byorangira ubusa ku bundi bakaja mu mapenalty ntuzo utangare iyi match bonetsemwe n'ibitsindo bike oya ibitsindo byo ni tuyizi yuko ugiye kwizibira ibigutsinze mugaba ndahamya yuko ibitsindo byabonetse ku rukino rwa Real Madrid bitazongera kuboneka muri finale ni finale izo biryoshye ni Inter Domira yagarutse Lukaku n'abandi bakinyi batandukanye kandi ishitse ahantu umenga ntiyohashitse mugo ni nyuma yo gukurayo Barcelona uribuka ko bari kumwe muri pool na Barcelona bikarangira babasezereye nibaza yuko reka turindire finale uko izogenda tukagaruka ku yandi makuru agiye atandukanye ni FC Barcelona yamaze gutwara igikombe ivyo ntitwo bivuga yaratwaye igikombe byararangiye
ahasigaye bakigwana ni mu Budagi. Bayern iracagwana na Dortmund biracakomeye. Ahandi bakigwana ni mu Bwongereza naho nyene bisa n'ivyarangiye. Bayern na Dortmund bacameze nka yabuma muru yacu na ntozi. Imwe ifise amanota 68 iyindi 67. Urumva yuko inkino zabo ntizigiye koroha, bigiye gukomera. Mugo muri Espagne bisa n'ivyarangiye. Barca baza barayihaye igikombe mu Butaliyani naho n'ivyararangiye. Igikombe baragitwaye. Novuga mu Faransa Paris Saint-Germain igikombe ni cayo. Ni Dortmund izoba yagendeye Augsburg. Bayern nayo izoba yakiriye Leipzig. Aha Bayern irashobora gutakaza umugwi wa Leipzig n'umugwi ukomeye. Dortmund ikabona kuvyungukiramo. Reka turindire uko imigwi igiye kubandanya. Isa n'iri kirasoze amahiganwa asa n'iri karahera. Tugiye kubona imigwi ubu bagiye kuca batangura transfer. Imigwi yiyubake, amashampiyona aheze, bamwe baje mu mavakanse, abandi bagende gukina amaturno agiye atandukanye. Nibaza yuko tuzoza turababa hafi, ariko ntitwokwibagira kwibutsa abakunzi bacu ba Ndufacom TV, abakunzi ba Ndufa Sport, mubandanye mudushigikira. Shwe mu mugongo nande na Ndufacom Company. Muri Ndufacom Company baratanguje kwiga icongereza. Duheruka bababwira ngo biyandikishe, ariko baramaze imisi ngahe biga. Umuntu yiyandikishije anyaruke kwiga, uwutere yiyandikishe ibibanza biraharuye. Banyaruke biyandikishe, ntibazosanga abandi barabasize. Baratanguye kwiga icongereza, biga mu migwi. Harabiga misi yose kuwa mbere, kuwa gatatu no kuwa gatanu 17h30 baba batanguye kwiga. Banyaragase ni bose ubu nta muntu atazaho Ndufacom Company kore. Banyaragase begere aho isanzwe ikorera ku kigo cyayo. Cyangwe barondera nimero biyandikishe, kandi banyaruke kwiga, ntibazohave basanga abandi babasize. Today turi muri monde ivuga icongereza. Uri muri business ni icongereza, uri umu informaticien ni icongereza, uri umuganga ntuzokoresha apareye zose ni icongereza. Imiti yose yanditse mu icongereza. Banyaruke rero. Ndufacom Company yaravyihweje, ibona ko yofasha abarundi. Ni mu gisagara ca Bujumbura, bose barahazi impande ya Bikor, niho basanzwe bigira. Umwigisha w'igitangaza arigisha icongereza. Ubu vuba cyane turaspeakinga, vuba cyane turakora emission mu congereza. Abakunzi bacu munyaruke. Ni Ndufacom Company iri mu kazi. Ikindi twobibutsa nuko Ndufacom Company mu mugambi wo kwigisha icongereza singomwa ngo kikiye kuri tele. Hari n'abazokwiga online birashoboka. Ubuhinga burakwiye muri reka twivugire babandi bagenda muri Serbia bagiye batazi nafyo, ariko kugira akazi ntuzu ubure opportunity y'akazi niki hiyo. Nyarutse utanga abandi wigire kuri online kuri Ndufa. Abantu bari hehe mu bihugu by'Ubufaransa, hehe ahantu icongereza atari kirenga, biyandikishe. Ndufacom Company iri mu kazi. Ivyo isanzwe ikora bindi barabizi, ntitworinga turabidendagura. Basanzwe babizi gukotesha imiduga, gukora amamariage, indirimbo. Uzi yuko wasohoye indirimbo ukabura clip video, ukabura amasanamu, kandi ubu tugeze muri mode y'amasanamu. Nyaruka bagukorera umuti. Ni muri Ndufacom Company. Nibaza yuko ntitwobivamwo, gusa babandanye badushigikira mu kugira subscribe nkuko basanzwe babikora, partage. TV yacu nayo igere kure. Uko izogera kure, uko tuzogera kure, niko n'abanywanyi bacu bazoba bageze kure. Ikiganiro cacu kigere kure. Tubandanye dushigikiranira. Turabakunda cyane. Nibaza yuko ikiganiro cari kiryoshe Veniste, ntitwobideha. Je ndagushimiye cyane. Nanje ndagushimiye. Twabanye neza mu kiganiro kiryoshe nkuko bisanzwe. Yari Haore niyo nkuru de Branco hamwe na Twagirayezu Veniste. Turi kumwe. Ciao ciao.